Star, c'est Papa Sava, uramubona mu Rwanda amaze iminsi akora ibitangaza, ari akaza n'imbere ya Perezida wa Repubulika. Murakoze Perezida wa Repubulika, je rwose nitwa Papa Sava kandi mu mazina yanjye ni Niyitegeka Garasiyani. Umukuru w'igihugu rero acamubaza, urakoze, nakumvise izina ryawe niryo witwa Papa Sava gusa, nta rindi rirengaho. no mu mazina nagiye ngira banyise na Sekaganda. Sekaganda ya nkoko tuzi hariya niyo bakwise cyangwa se? Oya, Perezida wa Repubulika ntabwo ndi inkoko. Nari nakubarije gusa ariko reka tugaruke. Waje gukora iki? Perezida wa Repubulika njya gukina comedy stand up. Uje gukina iki? Comedy stand up. Comedy sitting warayiheje. None wabanziriza kuri sitting, kuri stand up utaratangira sitting, nagira ngo mu guhaguruka ubanza kwicara. Mubamera amashi kugira ngo wemere uyu mugazi cyoroshe. Amashi menshi kuri Nouveau Comédien Sabon. Ibi rero ni ibintu bizoza birabatera intege kugira ngo byose bigende gutyo, kuko comedy tuzikura hajya mu kibano, nta bintu birebire burya buzima tubayemo ni comedy nyene. Kuko urabona nk'ubu uko utashe mu rugo usanga ari comedy yigendera, umugabo abuzirasiyo se comedy. Urumva byose ubisanga mu ngo buzima nyene. Nuko rero nagomba kugira ngo byose bigende neza, ndabona bariko baritegura kugira ngo duje dusa nk'abatangura, kugira ngo byose bigende neza cyane rwose. Hanyuma nabonye yuko abariko baraseriva bagenda babitaho cyane, kujya guseriva navyo biragoye cyane rwose. Nabonye no kubamera amashi kuko hajya ari ingeso abaseriveri bafise, iyi ngeso bakwiye gukosora, kuko abaseriveri barashobora kuza guseriva umuntu ntazi akaza akora, ntazi akaza afise agacaza ngo mufatiki, ntuzi ko ari umusirikare, ntuzi ko ari inyamiramabi, nawe acakubwira ati mfata inkozi z'ikibi. Muri stoke ntaziriyo, mwitonde, uvuga zirabaza witonze, ukaza inkozi z'ikibi ziraguhumira. Nivyo kuko ifo kumenya umuntu mbere yuko umubaza ikintu. Urashobora no kuza ugasanga ni umumabuja yizaniye umuyaya wiwe akamushikana ngaho, ukaza ngo mufatiki, nawe fata umwana, muha umwana rero. No kuvuga umuntu wese umubajije icyo afata ngaca akubwira icyo afata, ibintu biba bitoroshe. Ofite ibintu tubibamo gutyo, abaseriveri muze muriraba gusa rero n'abantu musorora muze muricunga, nimuze murari ari umuntu kandi twatugira hariya muri FB urabona mwaje mwebwe gusorora mu bisanzwe, natwe twaje kuba twenza. Abona rero abizi ugacuzana icupa rimwe ukarigura ugacigicarana, wakira mu gusorora aye kandabe yuko yitable yanje donwi dibo rero ateretse icupaho agaca kumasorora mwa nka serumu. Aruma rabaho rigeze asubira uyu muntu none aje gusorora kwe uyu. Oya sorora uri kugumize kugebwe, hanyuma baguhirindi mugabuga mugira ukuri problem. Gusa rero ivyo nabyo biravana, hariho kategori, hariho uwisororera, hariho n'umuvumbi. Igikwereka umuvumbi naho umurabira ku icupa. Umuvumbi yari karasorora mu bisanzwe, ndavuga uwo basororeye, kuko uwisororeye n'uwasororiwe baratandukanye. Uwisororeye ni nkujya mugabo, urabona ukuntu yifashe kamemere gutya yisororeye, biraboneka. Inge nabameze gutya abayisororeye, mugabo utisororeye mu mferi uzibona guma kebaguzwa, inkuru ntizibura. Atoye icupa ararongeye utego ngo karabe, mwere ukurujya mwabura burima, hanyuma gaceja ku icupa gatangura, ukazobona umuntu atanguye azaroza icupa gutya kandi riva muri brand iryogeje. Uwo yasororewe kandi
kageso baragafise ukabona guma arihanagura, aranyoye rimwe arahanaguye, arasubiye arahanaguye, arongeye arahanaguye. Uwo muntu uyo kamene muramurabira hafi. Gusa abadamu ni bon, abadamu barabasororera siko ari umudamu yisororera nawe uzagute ntabwo amubwima witeretse. Gusa abamama genda bakunda mukabare genda mumama yiteretse burayitinya kugira Imana cya wenda kwemeye nawe urisororera biraboneka. Umugore ikikwereka ko asororerwa umusangana ngo amubwima agwicaranye. Eba gusa rero mama barakunda kwa Mbimba kugira Imana. Urabona hariya ruguru Igitega ruguru iwacu rujya kwa Mbimba rurakora ibara mu ikaritiye. Urugwa Mbimba iyo atomboye wowe ukaba waraje gusatira inoti ngaha mu mujyi nawe ari ruguru ashugo murarupfa aragera akigwaza no kwigwaza akajya ngo ariko aragutelefona agatelefone kirasokora kirajya kirakukunda. Ewe Kadoyi uzosanga narate Kadoyi oyanya kugira Imana rugika Kadoyi ntuzi ko ngwaye igisigo cy'ibiyeri. Abamama ni hatari. Gusa rero mubambera amajwi kwa mama n'abantu bakiri ubwenge cyane rwose. Genda mukunda umumama ndamukunda iyo bamusohokanye bakamugurira inkoko. Bamugurira inkoko nta n'umubu yumva. Bamugurira inkoko aricara akabanza akarondera umutekano muri Uvira. Akarondera umutekano muri Uvira, kongera akarondera umutekano mu mpande za Kongo zose. Hanyuma akajya akabatiza inkoko neza. Kandi rero mu kurya inkoko ikikwereka yuko umumama aba yiteguye. Mu kuyirya ayihera ku mababa kugira ntiguruke. Shakira amababa hwanya shakira amababa hwanya uzawumva. Kandi rero kugira ngo uhende urugabo kugira ngo uzogura iyindi. Papa Dion aha hantu no kuri kwa Muntu barazi gukaranga inkoko hano babisumbya. Turabazi ahasha kongere n'iyindi atagirane nivyoroshe. kandi ikindi utomenya n'umukobwa uzomuraye umukobwa kundi inkoko wamusohokanye umurabira kuri iki kintu. Ukazobona umukobwa mwasohokanye mu kabare akunda inkoko ukazubona gumarana imicopo barenganye. Umucopo urahise awukurikije amaso. Ntavuga ibinyobwa zawumva ngo ndanyage no kuri Kamongo barateka neza ngaha. Ewe vuga baguha inkoko uri kuricisha hirya no hino muri abanyabwenge amashiko wa dada sebo. Voilà, mugabo rashaka gusohokera mu kabare ni bon. Sohokera mu kabare birafasha kuko urabona setales icupa marinywa kandi ukicara nka guverineri. VIP VIP cha nijambere rero mu mama simeshi nijambere nuwenyeje abantu bari muri VIP. Ano muri VIP kubatwenza cyo kimwe n'abari bari muri mwe iyo muri hehe ari harangoye no kuhavuga. Nimwivuge muri yemwe muri kuri reception. Aya ni muri mukubita umwice. Aya twita mukubita umwice kubera iki? Mu bisanzwe haya ni nahantu ushobora kuriha amahera yiwawe ntugire kwicuza nta karomoro kajamo. Mugabo VIP ni 30 yayarishe cyangwa 100 hariya batwenga kuri dini kandi bo barenze induhuru. Muri VIP yayiparajingika mengo yanyoye imeki yaraje kumvisa kabasha kwenza turabe
ikizokwereka ko umuntu wa VIP ageze gutwenga ubwo mubona yiseza ku ntebe ahani asarishi ukazobona umuntu wa VIP atwenza kameneka kameme ngo uyo cumumirira umukuri Bujumbura umujane hariya mwijenda uvuga ngo sanje VIP ni umuntu yiyengenga kameme ni noti yatanze ariko ga Paul ya na energy muri VIP Paul nakumenyemu mumumera amaji c'est un vrai sound man agira sound neza cyane gose amajwi ariko arakunda kubera Paul Pauleta numva nifuza kumenya umuntu bamwita Paul numva nifuza kumenya umuntu bamwita Paul yiteretse energy kuzarere gusa janzo wemera ubukurikira mutiteretse ayo mabido mwitereke kamene za Sindaki sibo asigaye gatobuza n'ubuyimwe VIP zana ibicupa biboneka bizisiye sebo gusarira ibyo bariyemera yagene amicupa rijyamye ku izo sibora ibintu nibigiye amana oya naho ubukene bwateye kamene none uranyegeje uri kwishuri ugira umwe ingwanya kugira Imana mumumera amashina aho arayisororera neza rero hari abantu kamene wala papa saba wala mumumera amashina abona abantu b'abapapa barondeye amahera no kwicara arirekura kamene sebo Imana rero niyo Imana igira neza yiteretse amacupa abiri we hani bon gusa zobare umupapa ubona ko atabibazo afise umupapa afise ibibazo uzanye icupa guma risuzuma ko ryimutse agegere reka rero umuseriveri azuze usanga bakabararaje aratoye ikidage ntuterure sindagiheza ntuterure nijanye urumva n'ibintu usanga bibatse bitoroshe amashi menshi rero urabona ko ibintu bidasanzwe hanyuma babwira yuko buri munsi ku munsi wa gatatu toujours saa moya n'inusu tuzokwama ngaha nyene buri munsi wa gatatu mubambera amashi rero abadufashije kugira ngo ibintu bikunde amashi menshi Chicago and Elimi tugira rero dutangure kwakira uyu mujene wa mbere arimo agerageza kubikora neza kugira ngo buri kimwe cyose mu ngabire yiwe n'abagende araguka mumushigikire mumutere inguvu mumutere intege abajene kandi barafise ama platform yiwabo ya Facebook ariko izi video dufata ngaha nazo nyene muzozisanga kuri platform ya Elimi kugira ngo comedy ni Elimi comedy bafise YouTube bazoguma bazishirako kugira ngo nabo nyene mubashigikire bempressione n'abandi kugira ngo izina ryabo rishobore kuduga rigira ico ribamarira nuvuga ko ico ni ikintu gikomeye puisque mugira interaction nziza nabo bagutwengeje bapressier mudutiza amashi baryohewe bibereke ni bon biratuma brage zabo ziba bon kandi inango yama igoye ari ukuntu umukomediye mu bisanzwe hajya jewe ndibuka yuko nitangura gukina komedi byo bya mbere byasabye ko nza nambaye amaboko atatu kuko mu bisanzwe nejo wundi y'ubwoba bugufashe nta handi buja nibuja mu mutwe umanukino aha rero utambaye imboka zikwiye setu ibara riragwa rero urabona yuko ni ibintu usanga bidasanzwe ariko nukubatera intege kugira ngo nabo nyene bashobore gushika kure hashoboka tugomba dutangure kuri programme yacu twakire comedian amazimisi akora ibidasanzwe kugira ngo nawe nyene aze kubateramisha twakire muradutiza amashi kugira tunakire
twakire Kali Oji, applaudissez Kali Oji, abashyira